Ok, bonsoir kandi tubandanye dufashanya kuri batari bankwiki bwa mbere hariho video yo kubika strategy mpejeje gukora murashaka kureba kuri YouTube. YouTube World Crypto News Ambassadors. Ni YouTube mpejeje gutanga ko video itwigisha ukuntu ushobora kubika strategy yawe. Ubu naho ngo ndabigisha ukuntu ushobora kuyintegra muri setting zawe kugira nyene uheraheze. Bwa mbere na mbere wowe nuko ufise signale canke icoin wagombye gukorera ko nyene waravye nk'abantu bamaze kumenya trading aba ari coin yize ko avuga ati ngombe nkore ino crypto ndeshire mu isoko swatiri kiraduka canke kiramanuka kuko murazi yuko uteza kuba ufise direction kanaka ukorera ko kugira uronka inyungu swate nimba ndonka inyungu biko biraduga nimba ndonka inyungu biko biramanuka byose bisaba yuko bo wavyizeko turabire muri signale ziba zatanzwe n'abatekinisiye bacu bavyizeko. Tuja muri WhatsApp nga murabona iyi ni kope yacu dutangiramwo amasinyari ku bantu bataramenya kuziha kugira nabo babandanye binjiza amafaranga kandi bariko bariga. Murabona iyi crypto na amasinyari menshi kuyarandira ko iyi crypto yitwa Sun. Murabona barandika bati korera muri future hamukore muri short, no kuvuga uje kuronka inyungu biriko biramanuka. Okay, coin jo gukora ni Sun barra USDT bisigura yuko dukoresha amadolari. Current price bisigura ko uja kwinjira ku biciro izo bigeze ko mwanyene mugabo bisaba yuko uri umuntu nyarutse nyamavu dukeneye kuzotamenya kwika ama strategy. Hanyuma take profit inyungu uja kuyisaba. Okay, ushaka kwigabanya cyangwa kwiyongera. Kwigabanya no kugira ija kuvayo mu isoko hakiri kare, kwiyongera ko naho nuko umaze kumenyera ukavuga uti niyo bitakunda kwishikira ndashobora kuyiseringa manuelema. Hanyuma leverage iki tugisimba ntikenewe cyane atari ko gisanga gitera amariske. Hanyuma take profit callback ni ya point sorte nababwira muri video iheruka naza ko mwayiravye mwese. Hanyuma buy ni callback na cyane nakivuze ko ama call drop nakivuze ko ico tugira strategy period nayo ni one shot bisigura yuko ija gukora robo yaja kurondera inyungu ivuye yeje kuzironka ikitaha uwaje gusaba kuyisettinga gushasha. Si byiza gushira muri cycle muri futures trading, si byiza. Normalement amakete muri futures si byiza ko guma mu isoko. Okay, tugende rero muri Royal Q murazi yuko tugira pratique. Okay, Royal Q co-oping iyi. Okay, cyangwa muri future uri ngaha kuri home niho hari ama crypto yo gukorerako. Okay, iyo uravye crypto ngaho kayibura waja ngaha muri manage. Okay, ukaja ngaha kuri future hanyuma ukaja ngaha kuri all hano ngaha kuri adequate zose nazisizemwo ntibiza muga hariyo crypto ubuze ushushana ngaha hano ngaho gira ibe yajote iboneke muri Royal Q ama crypto yose bari muri Binance yawe canke changer yawe ukakoreramo kugira abe visible uyironke uyibone uyisetting uyibona. Okay, nje kugira abantu bishika akaba tayirose tayibonye hafi. Hariho na video yavyo yo kugira uko utongeramwo ama crypto muri Royal Q na iyo video irahari kuri YouTube yanje ku channel yanje. Okay, tuba tugiye coin yitwa Sun. Ncenza ngaha mwana ko ndi muri future manza ngaha kuri recherche arondera Sun. Okay, ncenza ngaha connection ncenza ngaha kuri all. Okay, acha nandikamwo aha muri recherche ngaha nandikamwo Sun. Okay, mwana yuko ikigirante ikiza bamwe tuyikore muri short. Okay, shirefyo ndamwuko. Okay, aha haje kano kantu uremeza kuri I understand. Okay, shambanda yankaza kuri create muzo ma procedure basoyo kayinzanira ndasanga yemeza kuri I understand. Okay, hanyuma bamubwira ati mbega ushaka gukorera muri longue cyangwa short. Okay, murazi ko crypto ifite mu mabiri swatira tugaca ikamanuka kiza muri short nko batubwiye muri signal cyane muri short. Hanyuma nkaza ngaha muri trade settings. Okay, ngeze ngaha kiza ngaha
choose a strategy setting kubera narayibitse nayikoze ndayifise ni juste kuyentegramo gusa cyo ngaha rero aha mpita arana ya strategy yanje achaza ari menshi okay chimitamwo iyi nje kubika iyo wabitse ishaka ça dépend n'umutahe office ushobora gukoresha iyi ni umutahe wa 30 iyi ni umutahe wa 30 USDT hari za $100 hari za $200 hari za combien ndaje kuzashiramo zose ntize munsi nzoyishiramwe ejo kugira umwese amenye ngene zabisetinga amenye ati bise umutahe w'ijana no shiramo first buy in amount no uvuga yo koresha umutahe ungana gute wono ubika kuri balance ungana gute okay kindayihitamo rero ya strategy yanje ngiyi mabana kukiza kwa kundi nyine ikiza okay ishinyereka soon le minimum 70 zivara ama USD 10 ushaka kusanga atabi ibi bitariko ushaka kujugira ama ese ukashiramo uti nka 50 beka zivara ama USD angahe mva shaka ko first buy amount hajamo 10 mugabo navuze yuko umutahe mfise ndiko ndakoresha nateguye kuyo coin ari 30 okay nsa ndongera ko nkajisa nkagira nka 75 ana ko cyabarenga ko 12 oya kingabanya ko nagize ko nkeneye 10 nka 70 turabe oya 70 nani menshi 10 point ngire 69 nkarero nange nico kimwe 67 60 oya 65 64 65 okay abe 9.9 okay murabona yuko mbangubye kwerekana yuko natanguje amadolari 10 ana nka ni probabilité nako aregereye ni ari proche hako norenza fumangira makeya okay amasunu 68 amapiece ya sunu avara izi dolari uwo mutahe wanje mba ngomba nkoreshereza dolari 10 twavugana okay haima amabuto twavuganye ko amabuto yose ari ferme iyo atari ferme usanga yuguru isa na bleu iyo yugaye iba isa nkuko hama leverage twavuganye ko leverage ifo abandonner ça leverage no kuyisimba mukayikuramo kuko leverage uga ntagikina kimwe kibacha kigupatiriba hama margin call limit ni nyine nko byari biri nko twayipanze MVG5 byose kunyene biri ukavesha ko bigize nko biri nko wabisetinze akaba ngaha ko ari one shot ni one shot okay hanyuma twavuye ko ngaha sinahabwiye kare mbwe kandi havuge ko murabona ko hariho ama mode atatu ibi rero muri future zo kwamukora mu ya mbere kubera ko yerekana ko umuntu abakoze ku margin call ya mbere do 1 à 4 nawe twabonye ko margin call muri future ugira 1 impamvu hakora iyi warehouse mode okay hanyuma okay ngeze ngasi niba ndagira indi ko babikoze nigise kubishiramo gusa nkaca nemeza ngaha kuri save okay nkaca confirma nje confirma sinza ngaha batubwiye ngo hari ikintu ababwiye ikintu agengaha twabonye yuko ngaha take profit after debigire deposa mugajewe muri strategy yanje nahizemo MVG5 no vuga navuze ko ushaka kuyimodifya nibisiwe ko byo gwa bizoshubigira byose bashaka kuyimodifya bivanye n'ubumenyi umaze kuronka utaronka ubumenyi bwinshi gyanto yahugira ije kwivana byorosha hanyuma take profit call back navuze gituma nagize 0,1 nayivuze muri video ya mbere hanyuma call drop i 5% cyo gukoresha twebwe cyo gukoresha 100% nakishizemo gisanzwe kiri muri strategy gisanzwe kiriyo neza ko mu video mwayiravye yanditse ko enregistrement d'une stratégie de 30 USDT okay dans trading futures dans Royal Q okay bisanzwe biri explique tuma nagize ivyo nagize utoshukora kuri ibi gusa bigufasha kubona coin no kurakorera ko yariyo
hama no kuguha base appui kugira nawe ushobora kwigira akaneze kiwawe ubone basi n'amacoin bakunda gukoresha kugira nawe uzoyagerageza uyakoresha niko kwiga kavuga ati no coin bakunda kwitanga yakunda gutanga amahera no coin yakunda kuduga kagera ngaha yakunda kumanuka kagera ngaha ukayimetrize ifite amacoin ugenda urametriza kenshi bituma uronka amahera menshi kubera uhita urayigendereza iyo coin nyene zirifata ukavuga ati kwiduze igomba iduke vraiment kandi ikunda kugera muri ibi bice yaduze ikarenda ikore longe yaho ino coin kwigize ngaha igomanuke ntikunda kugera kenshi mu kumanuka yiyaduze cyane yageze imanuka igeze ngaha komsa uburi kuriga okay hama one shot na mwabonye ko nagize one shot nyene muri strategy isunzo bikoze ni one shot navuze ko kiza gushamo secret okay tubandanye rero tuje ngaha tubandanye ngaha muri Royal Q tubaraye dushiramwe ya strategy yacu mu isoko kiza ngaha watubwiyeho current price current price bisigura uco wemeza ngaha kuri confirm bisigura ngo ubwiye robo yo kuja kurangurira iyo coin kuri aho ibiciro iyo coin igeze kwa gitwerema gitwerema uco confirm rero direct hayo mugaza ngaha kuri ukaraba ko ya buto iyi buto yugaye switch on margin call yugaye kubera ko wakoze incuro imwe wageze margin call limit twavuganye hanyuma activate understand okay achengira create okay achengira create achengira ngaha activate I understand hama tujya kuri create ngaha abarya nyuma ufinze kuri create ishija mu isoko no kuvuga igiye mu isoko rero ushobora hehe muri strategy yawe ukigira retour kaja ngaha muri strategy kugira yuko yagiyemo ngaha ukarako coin yawe yagiye mu isoko iriyo niho ubonera etat d'avance ya coin wakoze iri mu isoko nuko rero twandaye dukurikirana nibaza yuko andi ma strategy ndabashiramwe imwe burya rero trading bisaba kwiga buhoro buhoro biza kuvyigira rimwe umunsi umwe bisaba ko no musimba wize video yibi nibi ejo yikindi ejo yikindi kandi ico wize uzura candika ufite agenda yawe do business wandike kugira bigufashe kutibagira kandi ufite ibintu propre n'umwana wawe mwigisha utire mwana ahugira muri trading ya future mu gukora iki procedure nizi mu gukora iki procedure niki mu gusettinga procedure se mu gusegera se manuel nuko settinga future muri short nuko muri long baca komsa uri kuriga neza mu bandanye rero munkurikirana akandi mubaza kuri YouTube kuri channel ariko WhatsApp cyangwa wandike muri comment nzobishura